Ndongeye ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikira muherereye mu makungu ya kure, abari cane ku mugabane w'Abanyamerika, mwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'Abanyaburaya mu bihugu bitandukanye, cane muherereye muri Aziya, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Iyi ni Iyakare TV. Iyakare TV ni imboneshakure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigenda bivugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ariko n'amakuru yo mu makungu nayo tukayabatangariza. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi rero, ibintu bibandanya kuba bibi cane ngaha mu gihugu. Liyetona Keri Nkurunziza, uyu ni umuhungu w'umuhisi Petero Nkurunziza, akaba nawe yaciye ava mu gacerere akavuga ko biriko biragenda bivugwa bitangazwa kuba barahitanye umukuru w'igihugu, umuvyeyi wiwe, umuhisi Petero Nkurunziza. Liyetona Keri Nkurunziza arashavujwe cane n'amakuru yagiye hanze, aravuga ko nivyoba ari ukuri ivyabaye vyoba biteye ubwoba kandi vyoba bishavuje, ata muntu n'umwe yazokwigera avyishimira. Ayo ni amajambo Liyetona Keri Nkurunziza yaciye atangaza, nawe ngo barindiranye igishika kuzokumva ayo matohoza yoba yarakozwe, kandi koko niba yubafatiye ku kuri, akaba hari ivyabona vy'uko abategetsi bari ku ntwaro kino gihe boba ari bo bagize uruhara mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ariko Keri Nkurunziza nawe aravuga ko ivya politike ari politike, atojaho ngo abihakane canke ngo avyemeze, nawe ararindiriye kuzokumviriza ayo makuru ariko aragenda avuga. Yavushikirije iki mu nyuma y'uko bamubajije ivyo ngivyo, amajwi yiwe n'ibindi mukaza kubikurikirana muri aya makuru. Naho kandi Denise Bucumi Nkurunziza, umuvyeyi wiwe we yatangaje ko amakuru yari ayafise, kandi ko ivyashikiye umutware wiwe, umuganji wiwe, umuhisi Petero Nkurunziza yari abizi, yarazi ukungene vyaciye bigenda, kuko amakuru yaraciye ayaronka. Bivugwa ko ivyari vyarahanuwe canke ivyo yari afise nk'ubuhanuzi vyaciye biba, kandi ko atigeze ashavura cane, ahubwo yashimye Imana ko yisubije ivyayo. Aravuga ati muhisi Petero Nkurunziza, ico namusabira nukuja mwijuru tukazosubira kongera kubonana, nkuko Denise Bucumi Nkurunziza we abivuga. Mu majambo ye rero we birerekana ko ukuri umuco awufise, kuboba baragandaguye Petero Nkurunziza ariko agaca anuma, kuko ngo yabona ko vyashobora gutera yegere ngaha mu banyagihugu, abantu bagasakuza cane, ndetse n'uwari wabaye canke wari watorewe gutwara igihugu hakavuga injyane, bigahera atagiye ku butegetsi, kuko abanyagihugu barakunda umuhisi Petero Nkurunziza. Iyo haza gutahurwa umugambi yuko ari ukumwica, abo bamwishe nta n'umwe yagomba kuja kubwo butegetsi, kuko hari guca haduka yegere, abanyagihugu umwe bakagwana bagasubira mu kahise. Ivyo ngo nivyo Denise Bucumi Nkurunziza yaciye yanka ko vyozoshikira igihugu. Denise Nkurunziza rero ngo yukabaye yarahawe ikibanza gikomakomeye cane kuri iyi ntwaro ya CNDD-FDD nk'umutambukanyi uwahoze ari umukuru w'igihugu, kandi umukuru w'igihugu yari yubashwe cane. Ivyo rero ngo vyaratumye yanka kuja mu kibanza yariko arateganirizwa, kuko vyavugwa ko yagomba kuzoba umwe mu bashikiranganji, agahabwa ubushikiranganji bw'indero ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko Denise Bucumi Nkurunziza ivyo vyose yaciye avyanka, yanka kuja muri ivyo bibanza yariko arategekanizwa. Ariko imvo zatumye yanka kuja muri ico kibanza nuko yarazi ukuri kw'ivyahejeje kuba ku mugabo wiwe. Araraba ati aba bantu ntago twozotegekana, kandi bahejeje kwica
ganje wanje, reka nibere umunyagihugu asanzwe nkurikirane iby'ishengero ryanjye Rocher de Rock. Naho nuko yaciye heba ivyo kuja muri politike kuko yari ahejeje kubona ivyo abanyapolitike bakora. Byavugwa ko rero umuco k'umuntu wishe n'uwateguye uyu mugambi wo kwica Petero Nkurunziza, Deniza we arawuzi, arabizi neza ukungene vyateguwe nuko vyagenze gushika bahaye umugabo wiwe ishano. We naho yaragwaye ari mu bitaro ya Gakani muri Nairobi, ni mu gihugu ca Kenya, aho yari yaratowe umugera wa Covid agaca aja kwivuza. Baratanguye kubesha ko na Petero Nkurunziza ari Covid yoba yatowe ikaba yamuhitanye, ariko abategetsi baciye batangaza ko Petero Nkurunziza yahitanwe no guhagarara k'umutima. Uko guhagarara k'umutima, Petero Nkurunziza ntiyari asanzwe agwara umutima, nta byari bizwi mbere, kandi niyo aza kuba agwara umutima bari kuvuga ingwara yari asanganwe ko ariyo yoba yamuhitanye. Ariko abategetsi bashimye gutangaza ko umuhisi Petero Nkurunziza yaciye ahitanwa no guhagarara k'umutima, umutima ngo warahagaze, Petero Nkurunziza ahita yitaba Imana. Ivyo bwari ububeshe kuko ivyo byose biribonekeza ko abanyagihugu, hari abamenyesha amakuru bari baciye bagenda baronka amakuru ko umukuru w'igihugu yahawe ishano ararogwa, ariko ayo makuru ntiyemegwa kubera ko nta vyabona yari afise, ariko byari bizwi ko ashobora kuba ari ishano umukuru w'igihugu yahawe, kuko ibimenyesha amakuru bitandukanye byaraciye bitangaza izo nkuru ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarozwe, yahawe ishano, naho nta muco wari uhari canke ivyabona vyari bihari ayo makuru yari kuba afatiyeko. Ariko birazwi neza Bob Rugurika naho avuga ko we ivyabona yahejeje kubironka abivanye mu bategetsi batandukanye. Umutegetsi nka Bunyoni yaraciye avyivugira ukungeni abari bahejeje gutogwa kuja mu bibanza bikomakomeye cane aribo bateguye urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Mu byo Bunyoni ariko arazira kuri ubu ngubu, ari mu ibohero rya Gitega, arazira ko hari gukorana n'umumenyeshamakuru Bob Rugurika, arazira kuba yaratanze amakuru akayaha Bob Rugurika ukungene umugambi wo kuroga no guha umukuru w'igihugu ishano wateguwe n'abo bategetsi. Mu byo aregwa rero navyo birimo, naho batavuga ko yatanze amakuru akayaha Bob Rugurika barabinyegeza, ubu bamwagiriza ko yakoranye na Bob Rugurika. Bob Rugurika rero aravuga ati nta kindi Bunyoni ariko arazira ni uko yampaye umuco akamena ibanga ku vyahejeje gushikira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, akicwa n'abategetsi, akicwa n'abagenzi be bagendanye mu gisirikari, akaba aribo bamuhitana gushika apfuye bamuteguriye urwo rupfu giturumbuka. Ivyo rero byose biribonekeza ko imvo zo gupfunga Bunyoni no kumwagiriza kuba yarakoranye na Bob Rugurika atafatiro bifise, kuba yaratanze umuco. None abo bategetsi ko niba batarabikoze koko bazogaragaze nabo ivyabona vyerekana ko Bunyoni yoba yarababesheye, Bunyoni yoba yarabeshe ko bishe umukuru w'igihugu akandi atavyo bakoze. Ico bikoze biribonekeza ko ivyo Bunyoni yaciye atangaza ari ukuri kuzuye, ukuri nuko guteba ariko ntiguhera, kurateba ariko ntiguhera. Bihejeje ko kuja ahabona abo bose, abo bakuru b'igihugu, aba Varisito Ndayishimiye aramutswe igihugu kuri ubu, Generali Ndakugarika ari umushikiranganje wa mbere w'intebe, ndetse na Prime Niyongabo Generali aramutswa igisirikari. Abo bose bazoca babazwa ivy'urwo rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza baciye bagandagura
kandi bakamugandagura yari agitegeka bivanye n'uko yari yigize imboneza yamaho. Kwigira imboneza yamaho nibyo umuhisi Petero Nkurunziza yaciye azira, kuko yagomba kuza arafata ingingo zikomakomeye cyane, mbere no gusumbya ingingo umukuru w'igihugu yakabaye afata. Babonye ko rero batazobivamwo, baciye bamugandagura kugira ngo bamukure mu nzira. Iyi ni iya Kare TV. Iya Kare TV batohoreza amakuru aba ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ikayabatangariza kugira ngo aya makuru mwene nk'aya rero aza aragushikira. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke woba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama amakuru n'ibiganiro dutoza bikazoja bikugera ko umwanya mu ba mbere mwahejeje gufyonda subscribe, kandi tukaba tubakengurukira cane.